Umunsi tugarutse kandi ku mubano w'igihugu cy'Uburundi ndetse n'igihugu cy'Ubirigi uherutse umushikiranganje uvyejwe n'imigenderanire n'amakungu w'Uburundi Edouard Bizimana yarerekanye pasiporo zishika ku majana 4 z'abarundi bataye ivyangombwa vyabo mu gihugu ca Serbia baca binjira mu gihugu c'Ubirigi no mu bindi bihugu nga vyagaragara ko mu Birigi ariho hinjiye benshi bamwe baca bagenda bideklara nk'impunzi vyaciye bitosekaza imigenderanire hagati y'Uburundi na Serbia kandi uhagaraye kandi n'Uburundi mu mwe bwa Buraya mbega uyu munsi vyifashe gute twizere ko imigenderanire yose kugenda neza hamigira kabiri mbega yabo bantu bashite mu Birigi byaciye muri iyo nzira muraheza mugakora iki? Murakoze cyane kuvyerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia wari kucishwa ni mugenzanya nyako ambassadeur Ernest Ndabashinze ahagara igihugu cacu hariya mu Butaliyano newe araba igihugu ca Serbia niwe bikurikirana urumva gutanga igishu itomoye ariko ndashobora kumwunganira bukebuke ko vyari gutanga mu bisanzwe ivyabaye ntivyabaye vyiza abarundi basize amaviza bavuga ko bagiye muri Serbia. Serbia ari keneye abarundi kugira bajeyo arakeneye gukora bakore biteza imbere mugabo bari mu gihugu ca Serbia ariko cyo bakora amakosa bataye ama passport bahurumbira kuja kugenda mu gihugu c'Ububirigi no mu bihugu vya Buraya ariko mu Bubirigi niho haje benshi. Ivyo rero vyatumye n'inama y'Uburaya ikorana ivuga iti ibintu ntibishoboka mu Bubirigi baravuga bati ibintu vyarenze urugero mbere kuri ico kibazo naragiranye inama n'umuyobozi mukuru ajejwe ivy'impunzi mu gihugu c'Ububirigi turabiganira ko na equipe yacu. Murumva rero abo bantu iyo bashitse hariya bakaba impunzi nta migenderanire ikiharira bo na ambassade kuko umuntu ahunze igihugu ambassade ndi hajya nihuye muri ambassade buhungiye mu gihugu cyawe urabizi no kuvuga uvuze ko uri kuragihunga nta migenderanire mu gifitaniye amategeko mpuzamakungu yariho akingira impunzi Ububirigi buri bihugu bisanzwe byubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira iby'impunzi yamaze gushikaho harakisabira ubwo buhungiro urumva hacaza ayo mategeko ivyo bintu vyabo kugira bamwumvirize bibaye ngombwa bamwankiye akarondera n'abavoka babirigi nyene bakamuburanira bakamumuha canke bakamumwima ariko rero ico kibazo kirahambaye kuko twaragize muri Union Européenne aho batumiye yuko hari abantu barenga igihumbi b'abarundi baba ihegiriye no kuvuga ati kujyango bateza kuzosubizwa i Burundi iyo dossier nibaza kwitarahera kuko babaze kwitubwira mu nama je nabwiye none ni muze tubikore twisunze amategeko n'amasezerano ni nta kuntu hoba akora bilateral hagati ya Union Européenne no Burundi tukavugana n'ingene twarahana inkozi z'ibibi mbere kugira ngo bigende neza nawe bayiregiriye duhanahana ngeze kwako kantu urabona ko bagomba kuvyakira neza sinzi gituma aho mu nyuma ntibasubiye kundondera ngo tuvugane ariko nibaza ko iyo dossier kibandanya kumbe bishobora kuzoshika ugasanga barapaka indege barabazanye kuko uburenganzira bwawe kandi abaregiriye bakabatana abarundi leta y'u Burundi n'umuvyeyi izoba kwakira abarundi izobakira batabuke mu Burundi iko leta y'u Burundi s'umuvyeyi leta y'u Burundi igumiye igende gutoteza abantu inkozi z'ibibi ibibibihe ariko ko nakubwiye ko mwebwe igihe mwari mwishama muri ko murasagura mwe mufite ambassadeur novuga parallele hirya no hino waregeze wumva ko leta y'u Burundi yaje kuvuga ngo tuhabande abo bantu abakombata ba politique aba opposants politique ce ne sont pas des ennemis s'avanse mu Burundi sinkozi zikibi were kubwo ko abantu baba irregurier bagiye kwipagasira muri Serbia ubuzima wana buragoye canke babona ntibogaka muri ntaco bojya bacaje mu Birigi ubo kigosha kora boye inkuzi zikibi ngo ni mu baduhe ntibishoboka abaro bafise ishavu nuko ibihugu by'Iburayi bifise agateka kazi na muntu uzobona ngo none ngo kuri mwijuru ubaze kuri mwijuru turi mwijuru mon frère ntibadukorako mugabo karabajya ubo no mu Birigi nubwo bafise ambassade bafise na ambassadeur washitse nuvuga ko ubushyitse mu ijuru kwa paraporo ya sendede uwikinze mugabo karabarya baduhe tugira amasezerano mu dinkozi zikibizihe inkozi zikibi uri kuvuga bande ubwo twovuga abantu bajya barica abantu hirya no hino mu Burundi wosanga koko atankozi zikibi mu Burundi zihari banze mufatizo ziri mu Burundi muzifunge ko wavuze uti mu 2022 harapfuye abantu 8 harapfuye abantu 9 harapfuye abantu inyuma y'abantu bagumye bapfa mumaze gufata bangahe muri abo bisha abantu muri iyo myaka yose uwo muntu umwe babiri bashaka kutoroka kubacoroka bagashika mu Birigi muja kubahiga iki ni mubareka bakibera amahoro iyo nzigo y'inzikira abadede mwaje muyikura he iyo nzigo y'inzikira muyivana he come on ariko kuri abo bantu nyene usanga ariko baracafuza abahagarariye ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu cy'Ubirigi murabwira iki byo bavuga si jewe gusa bacafuza n'inzego z'igihugu jewe no bahanura yuko ubuvuzi mu bakaje buntu
hanyuma ndababwiye yuko amase ya kera atagiho mu rutaro ivyari magera vyarageruye umuntu acumbira kuja kubutegetsi agize kudeta aha mu Burundi ntibishoboka inzira yonyene imwe ni demokrasi n'amatora nibacire biyarura nibaza yuko boreka kwiruhisha mu mutwe kuko boshobora kugwara mu mutwe bimvira ivyo bintu byo kucyumvira yuko baza bagatora igihugu twarabonye abatambye benshi ngo muve tuwo yageze ngahe buvira ngo baragiye kugifata harimo n'uwahoze ari mu ambassadeur mu Faransa wo mu ndi kazi biyateye isoni kandi birababaje ivyo bintu ni ibintu biteye isoni ku bantu bakora ibintu nk'ivyo ivyo ntaho bizoshika mpamagarira abarundi kurikanura mpamagarira urwaruka guhagarira umutekano gushigikira inzego z'umutekano kukontorora hariho hose ku makartier agakacira uwo muntu wese batazi wariwe bamuvuge hakiri kare ntidukeneye ingorane hanyuma naho abo bibarota bavuga ngo badutera tuzobivuna kandi no hamagarira abarundi bose mu gihe ivyo bintu vyoshika kurwana atarumwe avuyemo nakyo tuza ngaha turwanire hamwe kuko nta wundi muti niko bimeze ahantu uvuga nti sera patri uramoro swati guca kirabo canke ndapfa Bo sera patri uramoro natuza kugwana donc nivyo bimaka ikibazo gusa yabagije abantu bagucafuza kuvuga no kugwana n'ibintu bitandukanye abantu bavuze Terence canke bavuze leta d'abord ntibacavuze leta ntibacavuze igihugu plutôt igihugu namwebwe maratandukanye mwebwe mu gisanza we jo bundi kihari muzorengana kihagume aho kandi gucavuza igihugu cy'ubundi kiracafuye igihugu kiracafuye umuntu avuze ati abantu bapfuye umuntu avuze ati habaye corruption umuntu avuze ati nta gitoro dufise umuntu avuze ati abantu bapfungiye ubusa ntabwo acavuze ubundi akavuga verite iyo ni truth nkiyo shati yawe yera nkuko nje nkayikora ko nkaje kuvyo ndoyo no ndayicafuje mwenge gufata umurundi ari karema yo zivyo no nkavuga nti iyo mpuzu yawe ntica iracafuye nabwo mba ncafuje impuzu je ndomye kuri utogi gusa ndayerekanye ubu ni twerekana uko bimeze ntabwo turiko turabucavuza niko buri buracafuye tugomba ko bwiyoza ibiro byo gucuvanga ngo bakwiriye kugeza mu ndi bace kudeta unayese sa 2015 kuva ico gihe sindi ya numva undi muntu ari kararota kudeta sinzi gituma ucuvanga ivyo bintu bibiri umuntu asavye ati twubaye amategeko tureke natwe twitoze tureke duhunguke reka kutunyuriza abantu uwo muntu akudeta asavye uwo muntu nta bintu birebera asavye natekazira muntu kuba hiryo mu bihugu vyose bizima okay et puis ugacuvuga ngo umutekano ngo bakontrole uhamagaraje ngo baje gukontrola wowe wabaye umukuru umuntu yashinze umutekano nivyo nafusanze abadede umuntu w'umudepite ashobora kugenda mu ntara ngo ni muri cungera ngo ni muje kumbe mu cungere uwo mufata muce mu mwica aho kamugatera abarundi nkande uri ambassadeur w'umudiplomate ngo gusuka mu mabisi tunyabona turabukutwara amahoro turakutwara n'umumvikano mugako kumukogeza intambara ngo uzoja kuyigwana aba bantu wewe nk'ukungana n'ubusaza cawe nyene ukavuga ko amase ya kera tagiye mu rutaro ubwo wowe ufata umuheto ko ukagwana uretse no gufata umuheto n'ufise abana mu Bubiligi koko worunga kabana mu biwanyu bakaja kuri terrain je ne pense pas nibaza ko ariko bavuga bavuza kugwana n'abana bo kwa Nyarucari mwebwe ubere mu Bubiligi wocu tora passport y'Ububiligi ugacuyerekana ugacufata abantu ukabajana kuri plage ukadutelefona abantu bari kuri terrain ngo kitera mu Kirundo tera mu Kayanza turi kumwe ukokeza so ivyo byo gukokeza ababaze bari kwajya amafaranga y'u Burundi mwabajene mwe muze muramumviriza umunsi mwabonye umwana wo kwa Terence umwana wo kwa Sepa abo bakike kuri bose no mumbonera kure ntigera jamo mwone buzo kwita kuzo umusanga kuri tele uri kurapfuri ko kwitkurosoro mu mbeho ntabwo uzobona so ibiro vyuko umuntu akubaza aho kurondera devoir diplomatique devoir politique utora ikibazo uburundi bufise mukaguma murondera ngo nituze tugwane ngo nitugwane twese tuzogwana ibintu by'abadede by'abanani kuva mu ishamba kandi cyo bizotuma uburundi bugesera cyane ntitwoze rero ntibikabe ntibigasubira nifuza ko abarundi abahuta abatutsi abatwa atawuvuyemo tuja hamwe tukibera umurundi umwe hanyuma tugasaba n'inzego zije gufata ingingo no gutanga ubuzi gutunganya abarundi bose kuko atamwana niki nikinono no iyo niyo message dukeneye kumva monsieur l'ambassadeur komerezaho dukeneye amahoro dukeneye umutekano dukeneye justice bo gusa mucyo mukora ku munwa mushire mu ngiro ariko imvugo y'intambara imvugo gukokeza imvugo y'ukagangazo imvugo y'ugutera ubwo abantu mukwiye kuyihagarika ko niyo twamye mu kuva uburundi buronka independence murabona ko ataho byadushikanye yego nivyo uri ambassadeur kuranywa uri kurajyo bimererwa neza mukomenya aho ejo bundi hari Cyprien Mbonima ejo bundi hari
c'est pas Marekarege ejo bundi hari Kadege ubu ntabwo bakiri muri ico kibanza nawe ntawe uzo ahantu uzoburi dukeneye ko hataguma iyi cycle de violence ahubwo ko mwankuraje ko abantu bumvikana ahantu haba amahoro yukibamo ubutungane justice ikarama ivyo kurenganya abantu bikavamo iyo mvugo yari nziza iyo mwaca mukomereza aho nyene mais non ubucugaruka mu ntambara encore kuvuga rero nibaza yuko twoshira imbere ivyiyumviro vyubaka nyamukuru vyo nimbona kazoza imigambi myiza kuvugira uburundi umuntu ari hanze akabuvugira neza agahimiriza abanyamahanga kuzana imitaye mu Burundi aho kuvucyo no kuvuga ngo ntuje hari yagufasha uburundi ico cyo kibazo kihari kandi birababaje abantu niwe bantu bonyene nabonye bashobora gutuha iguca bari hanze abandi badiaspora bagira bavuga ati ni cacu bamubiza ngo abantu bagende umuntu ashobora kuvuga ngo ntimutangire gufashanya afise y'abavyara we afise bene wabo afise y'inshuti mugabo nibanya gupfa kubera we watarimo nibaza ko ivyumviro nk'ivyo atari vyiza ntabagara abandi bose rero gukunda igihugu cabo gukunda leta yacu kuyifasha kuyikebana no kuyihanura ntawe buje yuko opposition ivuga iti mwogere kuvya uko ibi nibi vyogenda uko tukira amahoro ngo kuvugira uburundi ukavuga neza wewe wavuze deja ko abantu ari abansi mama muri kumusaba ngo baba bahemuje kubamesa mu Burundi okay ni mwana bashingira imanza mu Birigi bashogusha gushinga urubanza namvise abanyarwanda benshi bariko baraburana muri France muri Belgique niba mu bafite ivyaha bingana gutyo kuko imuto bashingishije imanza ipari harimo justice ariko reka mushaka babahemuje kubapfunga muje kubatortura muje kubica none umuntu uvuga utereka nuze ndakwice umuntu wanyaze ibintu vyiwe vyose ukabitwara umuntu azi ko atanasubira gukora ku Burundi mugihe muza muri ku ntebe y'ingoma ku ngoma wumva yogena bavuga ngo ni mujane yovuga neza ko ntibishoboka faut pas kusaba abantu ibintu muze ko bitari logique ivyo kubasabira ibihano ngo bavyara babo birabashikira se umuntu ari Burundi nyarucari hari ikintu ubona ko wavuze imiliyoni zingahe z'amadolari ababirigi batanga abarundi ayabashikira nangahe kwejo matweretse ubutare ko bwimbutse n'ibiki abarundi bajya kuri ubwo butare ni bangahe ko ibintu vyose mu Burundi mwikumira ko abadede 5% kumbure batanashika abo bavyara bacu ivyo muri kumurafasha nibe ko abarundi batunzwe n'udufaranga abadiaspora bazara bateza hirya no hino so iyo mfashanyo nimwe muyige nico gitumubona ufise urudarunini niyo mpamvu bayiblotse nta murundi hahomba mwebwe mwagira vuye wite kumbure mugura nkeyi ibintu nk'ivyo so ntawe bitera ikinyango mu mfashanyo yabonetse ko n'ubundi nimwagiye muje kwijya ico mukimenye. Et puis ngo ubone igihugu ca mbere ambassadeur come on ntudufate nk'abantu b'amadebile okay opposition gushira ko pression kuri gouvernement no kuba bayer de fond ni tactique politique ikoreshwa diplomatique ikoreshwa kuri bo yamufatara embargo ndi sûr et certain ko CNDD yavuga ati yes komereza aho nyene ishira ko embargo il faut pas nous tromper sinzi hamwe jene bavutse ejo kwera abadede batabigisha ni musomani nothing mugabo abantu twarutse tubona turazi yuko buyoya afatiko embargo CNDD yari thumbs up none iyi myaka ingahe ufise amnezi monsieur l'ambassadeur kuza wavyibagiye cyangwa uri kuduhenda ko twe twaturi bijuju no niba bakamvye kuko nubundi nayo mujya muzuza iyo meda yanyu ntabwo muri ko muri abo bavyara bacu ntayashikira baragowa ikivumvu okay end of story. Kuva bunje muri politiki no munsi urabona opposition mu Burundi opposition yayo n'ubugiri irahari nyene opposition yahari kuko imigambwe irashika hafi 30 hanyuma opposition yahari mugabo sinaba ko rwo hejuru kubera iki kubera ko ivyiyumvira umugabo senefite wazanye byinshi muri banyage bashaka barabishitse ko barabibona none umaze kwishurwa ku bibazo ushobora kuza kugwanya iyo leta gute haca hasigara abo bakeyi kandi babikenewe kuko ni demokrasi kuko hatagiye abaha bakebura nivyo bavyiza mugabo ni bakebure neza kwigumura ngo uvuyemo oya gumamwo hayimukore uhimirize ikibaye nawe ukivuga uko kiri ureke kubeshya ureke gutukana ubikora mu rufasoni c'est ça l'opposition ariko utera n'imigambi y'iterambere apara kuvuga bibi gusa shima navyiza ni gutumira ko yayo mugambi wo kuvuga bibi gusa ku Burundi ukamenya nta kiza kihari kandi ibibi ari uturuduke cyane ivyisha ari vyiza i Burundi nta vyiza bihari ibibi nivyo vyinshi nivyo sende migambi yabazaniye ejo bundi twabonye umudepite muzima kazi ariko avuga ko abarundi bataba amadevize bataba igitoro kuko ivyo bintu bibonetse bo cyasubira kwirukanga okay
Burundi mu burimyi ibintu byifashe nabi, abantu baratanga amafaranga bakabura amase, abantu abarimyi barima ikawa amafaranga abadede mukayajya ntimubishure, abarimyi barabaha ibigori abadede anagesa mukabijya ntimubaha amafaranga. Igituraheza imyaka igitonda gikeze ko numva n'umujinya duze hejuru, carabananiye ko abanyagihugu baranka igitoro. Musenyeri ejo yavuze ko ikiyeri kugira ukigure ubanza guca kuri ministre, sinzi ko ari ministre de l'intérieur cyangwa ministre de la bière nini wambaza. Amashure ubu niyagamukama n'abiga ubusa. Ankora yarabivuze n'ujya musenyeri yuko ushobora kugenda kwa muganga kamara igihe utaramuronka, wanamuronka akabwira ko atafise na paracetamol cyangwa waje no muri farumasi ngo iyo miti nta dufise. Ivyo bintu uri kuratwenga mwakoze vyinshi cyane ni ibihe? Infrastructure iri de rapide, amabarabara nuvuze ko Bujumbura Rumonge hadashika ibirometero 80, abantu bagenda amasaha 5. Aho mu Birigi amasaha 5 baba wasohotse ugeze nko muri za Germany cyangwa za France, nushobora kugenda amasaha 5 baba bagenze ibirometero 500 evidama. What are you talking about? Nico gituma abadedonke urana ko ariko yitwengera. Abadedonke barahaze, barajya ibyo bintu byo bike barabigabura. Amagogo abarundi bafise, igihugu atamuntu numwe gitongwa n'umushahara monsieur ambassadeur. Igihugu umuntu w'umujije, umuntu w'umudocteur, umuntu w'umwarimu wa secondaire, umuntu wa université ashobora guta akazi. Ico gihugu ntimuhacisha, ahubwo ntimugira n'isoni muko muratwenga ngo dore nta n'isoni mugira. Ni gute muhimiriza abarundi bari muri diaspora guterera mu iterambere ry'igihugu? Tubasaba yuko mu buryo baronka ego nibabeho ibihugu barimo, ariko bibuke bashira imigambi y'iterambere mu Burundi, muri n'ubworozi, muri ya migambi yarishobora yavuga, muri yambo nakazoza igizo n'inkingi zitanu n'amahangiro 22 ime yose bagiye gusoma kuri site ya presidence barabibona canke yapi n'ahandi bahetse bagira ati mbega jewe no kora iki interano yanje, mbega jewe no fashiki. Aho barakare kantu babwira aba diaspora by'ukuri. Ngobu dufate umudespora yotanga amadolari 5. Siko dufate ko aba diaspora nk'ibihumbi 10 cyangwa amadolari 10 cyangwa 20. Urazi ntayirondere inyungu, avuga ati ndatera igihugu canje. Leta igaciyakira igashobokamo ibitaro bidasanzwe international. Nakarero bakavuga ati mwakurikira jewe neme tange very ni make vraiment. Bari hanze kuko bakoresha ibikorwa bisanzwe mugabo barayakorera. Bati tugira tuyekipe nakarorero muyage. Okay. Barabesura ubundi mwaka tugira tuyatange, tugatuzana ivyuma bipima indwara zose kasa byo turatura indege aha. Bati leta nawe rero. Bararundi bacu bari mu Faransa, baba specialiste barenga ijana. N'ibindi bihugu bitandukanye. Namwe muterereye iki mukuzana ubwo bwenge kugira ngo tuvura abantu bacu ibitaro ibi nakarango byo kukwereka kugira ngo umugara juste magara y'abantu nuko ushobora kuba mu buryo bworozi n'iterambere guhingura ibyo twimbuye n'ibindi bitari bike. Harano bo ahatagira ubukuru bwiza ntagira iterambere, nico kibazo kihari. Ikibazo nkuko musenyeri yavuze niyo systeme ya DD, iyo systeme ya DD ikihari nta kintu na kimwe gishobora gutera imbere. Sa amafaranga mubuze, amafaranga yaboneka en theory ivyuga birashoboka. Aba diaspora benshi cyane na cyane abari mu bihugu by'Iburayi, Amerika, Canada, Australia, New Zealand, umusavye amadolari 100 ntaco nivyo muvuna. Isemze ngo ni make, amafaranga ni menshi cyane mu bihugu byose, mugabo ari igihugu afise ku mutima akamenya ati amafaranga azoja kuvura abagwayi, azoja kwigisha abanyeshure, azoja kubaka ibitaro. Amafaranga aba diaspora benshi bari dispose guta. Heck, muraje mu nama bavuga ati tugiye gukora Burundi Day, abantu bati nta mafaranga turaronka, abantu batanga amadolari 1000, amadolari 500 ngo je ndatanze 500 umunsi dukore neza turiyo turazeka. Abarundi ndakubwiye ufise umugambi mwiza bakamati leta si leta y'insiha bo yatanga sans doute. Ico sinokibigira abarundi abantu bakunda contribution, baramenye guterera. Mugabo duterere insiha mu cyo muyajya bwana Terence. No, we not idiot. Tuyabahaye mu gukora mu yakoresha. Samuel yamaze imise yegeranye turazi yo yajanye. No, monsieur l'ambassadeur, nous ne sommes pas des idiots, ntayo tubaha. Okay, kuko ntayo mugira. Et puis abozana imigambi aba specialist uvuge ni benshi cyane.
nk'ubu hari abasipesiyalisite benshi bariko bararitaringa abantu benshi baritarinze hari ibintu bita pro bono canke volunteering mugabo ubwenge bakifise umutwe bakiufise gusa no kwera muri Europe kuje 65 60 67 sepa bakubwira ati we ni wakire pension yawe ugiye kwiruhukira yawuza ngaho kuri ruwa karede cyangwa mu mucungararo akavuga ati jewe ndi umuspecialiste nzoza nkora gusa imisi 3 ku ndwi canke anaho yo amasaha 3 y'umuspecialiste c'est trop cher abantu bakivuza kubera uwo muspecialiste ashobora no kubavura ku buntu ibujumbura hameze neza hari abantu b'abazungu baje kwitanga mu bindi bihugu vya Vietnam vya Thailand vya Philippines usanga bari happy to volunteer usanga banezewe no kuvolunteeringa no kuba itira la communauté amajito y'abantu baranezerwa no guterera ejo tumantu b'abasaza bafise ubwenge bwinshi bafise ubumenyi bafise n'inguvu mugavuga ati twe twaturikene kwirukira tujya ayo twakoreye ntico buza ko baza kuvolunteeringa aho Burundi ndababwije ukuri mwuguruye mbeze kugurura igihugu gatungana neza mwura abantu baza vuga ati jewe ndaje nzoza nikorera ku buntu kuwa kabiri no kuwa gatatu gusa indi minsi nigakora ibindi kubera narambiwe no kwicara muhira juste ça ariko nacace ko mfise agatima ko gushaka gufasha me nabuzanye imitahe ba Dr Sahabu mwamugize gute abantu baramubona zijya ka turazibona kuri BBC hari abantu benshi bavuze ko bazanye imitahe igihe Samuel yakavuga kuri BBC mu muri Australia undi muri Canada je kwa cyangwa muri America muca mu banyanganya batashe no kuri aeroport abantu nzi jewe ntuze amatemanyage personnel abo tuvugana bagiye batanguza umugambi mbo rimwe mu kawubiba ahandi abantu bakabiba mugabo bakabiba kubera bazi yuko mu badede nta justice ihari bazoberana anavuze n'umutwe umucumwe ngo Jenzana na capitaine runakanguraza tubivugane neza urumva mbo hagacyaba nyine yo corruption umuntu aje gutanguza ikintu ngo je umuhaye iki je umuhaye kiriya ntaje umuhaye iki ivyo nta muntu afise umwanya w'ivyo amafaranga afumasha musi museko akavuma rebwa n'inyenzi. Okay, nanyenzi hari. Anyway, amafaranga jewe ndose 100 nkavyo hano nubwo nuja kugura akazo kabaye derapide hano mugasagara gato indazi yuko amafaranga nayi wanje umunsi nakenzo kagurisha ndayaronke canke je kuronka umupangayi azonyishura aton kandi nta bintu vya red tape ibintu vyukunzi birazoba birimo kuko ino ja kuyata muri jengere hanyuma nkazosubira kugwana no kuyarekipera n'ubu muri comment hari umuntu yakavuga ko yayitanguje business hiyo agana mvuge hakaba za karanse za kora zibiyeri za electricité z'amazi z'igitoro ugasanga wa mugambo uciye uba imfa gusa y'amafaranga yawe aguyeyo no kuyarekipera ushaka kuyarekipera ugurisha ugure nande ko bose bari ko barahahunga. So monsieur l'ambassadeur ikibazo uri kugisha kwa diaspora cyo kwa Burundi niyo problème badede niba nikazo kikwe mu badede ico harimo abarundi bari kwajana imitahe muri Tanzania harimo abandi bari kwajana imitahe mu Rwanda sukara ko nko Burundi umuntu yoshima kutajana umutahi wabo nk'ibintu vy'uburimyi n'ibiki iwanyu buhazi neza ufise nitongo woherako kugira umuntu arinde aje kuinvesta mu Rwanda muri Tanzania nuko yabonye ko mu Burundi muri abantu b'amasiha nico kibazo cyaribwa na ambassadeur kandi nkuko musenyera bivuze iyo systeme idahindutse rien n'est possible muzo ko mu hypothèse ngo ngubu ngo bokora ntayo bazokora nta tuzobaha twamaze kubahinyura murajya ayo mwivye canke ubwo butari muri ko murimba guterera igihugu ari sawa mbwa bo babona kumengo bakaba bateza imbere nkamwe muri leta bavuga ati abafedo mission ncamwubaka amazu n'iki ugasanga nimwe mu byo mwashinze bakora ko akarorero byaragaragaye nk'uheruka umukuru w'igihugu yagiye ikaruzi Gitega wahasanga amafaranga bazokora niko bazokora abasanga nibi bavuga ati mwe murahagariswe hari abantu cyabona rero nk'uko umengo botere imbere botere igihugu nkacabona kumengo guteza imbere mwe iyo by'abana 5 canke 10 bose bari beza aha dufate muri quartier turimo aha rero canke mu bwiza canke mu gisagara ca Bujumbura nta basuma bariho nta babeshi bariho nta bakwigera bariho ntasi izokwigera ibura inkozi zibibi nico bituma hari gisirikare hari gipolisi hari ubutungane hari intwaro hari amashyirahamwe kubera shetani n'abafite igikorwa ciwe cyo korora kugira ngo atereye abantu rero kubwo nabantu mu mabanga n'ibishobora kwiga gusimana ngishobore gufotora umutima w'umuntu wese baraguhitana uranuma abantu 10 cyangwa 5 basanga harimo musuma kandi wabimenye yaba yigira intama kugira kwa Farisayo ukaza ko abantu bazima ivyo ntawo biharira gusa mugabe ico mbona noterera muri leta nuko abantu nkabo hobaho guhana hakaba karorero kugira ngo nabandi bo kwimbira ivyo bintu babihagarike
mu Burundi ntaho hano wundi kuko umwera uvuye kuri ugakwira hose naho hano wundi bose n'abasuma n'abagigusa et puis iyo migane ngo abana ngo bamera batanu bamera ngo makamera neza uwo tubwira monsieur l'ambassadeur igisata kimwe kiriko gikora neza umuntu yojana mu mutahe wiwe tubwire mu nkwavu mu misiba mu misundo mu mavoka mu kawa mu bigori muri sante muri education tubigisata kimwe kiriko kirakora twoye muri telecommunication muri transport nta gisata kimwe kiriko kirakora yaba hari gisata kiriko kirakora twavuze tureka tujyane muri iki gisata kiriko kirakora canke yaba hariho province commune mustanteri umucamanza tuzi muzima nta kintu kimwe kiriko kirakora ico gisikira vuga tuvuze ko kirabuza abantu muri Jumbura irako barema amatongo yabo ico nico kiriko tubwira ico gipolisi uvuga nico kiriko kiratoteza abantu ico nico polisi ko ratubwira iyo justice uvuga ikere charte de justice nta butungane buri mu Burundi nta buhari mu wundi nko muri jengera akauta kandi karakamera abo basaba bari kurenganywa abo mwe yamuremye bigo baravuga kuri radio King Murundi Freedom abandi benshi turiko tubona ku mateleviziyo y'u Burundi ubwo butungane butabatunganirije twe turi muri diaspora bwo butunganiriza uza ba diaspora ariko bararogeta amafaranga bajanye mu Burundi no ivyo byose kuvugana na kimwe kihari ni mwe gusa badede muri ko murajya usinzi amarinete mwambaye mubona kumenga byose birayagayaga mugabo twebwe natwe tunusompa de stupide ku muntu yagiye muri diaspora no muntu abaci ubwenge yayakoreye ntabwo azobanga mu yage turiko turabiraba byose tubiraba tubabona nayo muzoturya muzojya ayo mwakoreye canke ndabisubiremo muzoguma mujya ubwo batarimo kumurimba ayo wacu cira birarura ikintu kintu gikomeye cyane amasa tugushimire kumbere hari akantu message yumva wotanga ku bantu bakora dukurikirana nakanya ka murakoze cyane ubutumwa notanga nuko nohamagarira abarundi bose gukunda igihugu cabibarutse baba arari mu gihugu gati kandi benshi barabikora n'abari mu mahanga icya kabiri nuko nohamagarira abarundi bari mu mahanga abo bitara diaspora kwigiza kure ibintu bituma bicamwe imigwi no gushira imbere ibibahuza kugira ngo baje inama n'ingingo mu gugaba icofasha igihugu cabibarutse ubutumwa bwa gatatu nuko no kebura abo bantu bara mu space mu manama mu Bubiligi na hari hose ku isi bavuga ya muhe biwe ngo bagira bagifata bimvira ko bamaze gusesa amaraso mu gufata igihugu kwivyo bitagishoboye gushika ku ntego n'abantu babo guhinduka bagahindura ingendo niba bizo hinduka ni bavyandika bitangiza ntererano harimo leta izikorereko ibisigaye bahindura ingendo bakora igihugu cabo ikindi gikurikira no hamagarira umuntu wese kuja ku kivi no gukebura ugwaruka yuko atakaza gakwigaruka gose kakibaho ni kwisi yose icerekana ko gucateye imbere nuko ico bita secteur privé nabigenga ari nayitanga abarenga 80% y'akazi niko bimeze kwisi y'uru byateye imbere nayo iwacu rero batwigishije gusobeka kuvuga ko nzoba byitera umukuru nako turi mu miliyoni ubu rero twaragwiriye ntibigishoboka reka rero dushira imbere ivyigwa leta ishira imbere ivyigwa bituma abantu biyumvira entrepreneuria gukora kandi ashima nyine cubahiro mu migambi payeje mu y'amashuri y'imyuga bariko baragwiza hirya no hino bakorera vy'amafuta reka vuga ntavyo nkurikirana abajene murabarenganya abajene umuntu wese gatangura business bisaba yuko afite umutaha umuje nta mutafise biza ko afite ubwenge umuje nta bwenge bafise munyangane umuntu kaminuza nta ntivuga ngo tanguza cabine ngo nuko je droit ngo tanguza entreprise ya engineer ngo kweze engineer nta bintu bazi ibintu bitanguza nantu bakuze bafite amafaranga ariko cyane cyane nyakubawa ambassadeur ikintu kizi Burundi niyo systeme okay ngumagara kuri musenyeri ko niyo page yarivuze ni systeme ntabwo iri kirakora hatariho infrastructure ihagije nta kuntu umuje uzaba jeune bari ngahe Burundi aje ko naka YouTube akabura amamega ana yaronse agasanga iwabo agomba kuja ku giti ngo ashobe kuronka communication ubundi munsi ugasanga iwabo nta matara hari afise agapano solaire imvura iguye ntashobora gukora ikintu na kimwe yagomba kwideplaza ibirometero nka Bujumbura Rumonge ibirometero bingaho umuntu mu bindi bihugu ufata bisi iminota isahuka bushitseyo ku madolari ukora nko ku isaha imwe mugabo ngaho mu Burundi ugasanga n'urubanza rurerure kwideplaza kano gato Burundi akavuga kwanga n'ikibiriti kwideplaza devait être très simple mugabo iyo infrastructure ntihari kachira ko nyine justice tahari utanguje ibintu bazaka kugunda kushaka droit de propriété abantu bakwa amatongo abananyago bwatsi baguze abantu ibintu by'akajagari gusa monsieur l'ambassadeur ntavyo fise uvuga nothing is possible ndabisubiremo iyo systeme ikihari Burundi bukigowe ugogorora y'amazi kandi rayura nejedo yarara sawa yene tangi twister mugira umusimeze zosubira bye bye.